Jira telefone hasi udusomere. Uwari wose ashobora kuciga ariko waracize. Wari wese ashobora kuciga. Dusomere hajya. Icyo nzi nuko harimwo Elche Navi. Hakabamo na Trezeguet. Harimo Trezeguet. Harimo na Zizo. Ben Cherki harimo. Harimo na Zizo. None se nkubeshe. Sabo none. Yes, yabazanye rero equipe yitwa Ahly igomba gukina na equipe yitwa Aigle The Fighters ku munsi wa gatandatu. Twahereye ku munsi w'ejo tuganira kuri equipe yitwa Flambeau du Centre kuva mu ntara ya Gitega igomba kwakira equipe yitwa Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania. Ariko Elche Navi arahari, Sobia bamumanukanye, Shoba arahari, Marwan arahari, Ben Cherki arahari, Amra arahari, Afsha arahari, Ashasha arahari, Bekam arahari, Dieng arahari, Ben Ramazan arahari, Zizo, Tahel, Yasser, Hani, Trezeguet. Kwari benshi. Sindaheza. Canke carabukira goye. Aho uri kusoma canke hari abandi hano uri kurarara. Sindaheza canke ishuri kibazo cambu yambaye gusoma birya wona canke ndi gusoma biri ubona kuri screen. Sivyo se? Yego. Sherif Koka Abed arahari, Mohamed Abdar arahari, Abdekader arahari. 20 n'ababiri. Erzizinho arabamanukanye ku munsi wa gatandatu. Umva rero ko gahunda zimeze, tike yavuye ku 10,000 igeze ku 5,000 ariko ku muntu wambaye umwambaro wa Aigle Noire. Udafise umwambaro na tike ntashobora kuronka biragoye. None post ya y'umurongozi wa Aigle Noire yari yababwiye. Abwa ati twebwe no munsi tike iri ku 10,000 ariko dushobora kugera ku munsi wa match igeze ku 6,000 igeze ku 6,000 noneho yavuye kuri 6 igeze kuri 5. Landry n'umuntu mubi cyane. Anyi muzi zikoze. Nabonye muri group iri hano babyutse baraburondera buno. Baziri kurondego woba nazifisa turangire kugira ngo turangire abandi baje kwigurira kugira ngo tuje kuri stade turi. Ariko umuntu yambaye mukonda utiwe bite vyiwe. Uramubona? Erega bose ko ari babiri niko bayambaye. Bari babiri se batatu. N'uwa kane hari imbere. Oya ngo harageze aho ngo mipira ngo minini hera. Ariko kivuga no hagurishwa. Erego kivuga simpaka igukwiye. Nuko yambara no kuba yambaye ukaronka axe. None uyu jama Johnny heza ntubona ko ngene kangana. Yabanishije. Mugabo yinjire mu cyasha mupira w'amaguru bintu. Ako buryo nanke impuzo zimbana mw'abantu b'Imana. Mbaye mbuye ambati catanu cogarisha impuzo wokirya bw'akantu kaye. Kugiriye. Ako impuzo kwegera nuko ari uyege. Principe ni. Mugano ukura ako impuzo kwegera nuko ari uyege. Wewe yege. Nese no bayiguze ubibona. Kagano kabanyuze. Ariko ngiheje university. Ariko naba ifoto ya mbere umunsi wa mbere ninjira hano hantu inubriable sinzo kugira ndayifuta n'umwana wanje azoyereka umwana we ati ngo uyu sokuru wawe yabonye nari mpimba biro bikeye cyane none hishati naje nambaye hano je nitungira amashati igomba be kurte long manche yabigeraho nyene oya ingana ngwe gahunda ko ari kuvuga ngo jewe ku mutayeri kirazira kujaye kizirizwa uje kuntaburira impuzu yireka uko imeze iramesuye canke iragoroye ibisigaye ivyo bunini birakwirikirana. None iryo shati nkariraba nasanze na Mike ngana nkuko nangana ariko Imana igira neza bugaca bukira. Mike yarafise ibiro bike cyane bike bishoboka habwo azarega no muntu atashangement yahatari habaye ariko Mike yarafise ibiro bike kuba jikiriri imene azar yekada. Oya mwe murakora sport Mike na sport ntuza Mike na sport akora biragaragara. Mike yaravyibushe bro. Jewe twatanguye gukorana wewe se muvukoranye hirya yejeje twarakoranye byuka muri byuka kaye. Aravuga ati shaka kuba litiro rituma atavyibuha. Ariko iryo shati nari nkavuga ati iri jewe na Mike tworyinjiramo. Ese ahubwo twamuhamagaye. Press conference si yarimo. Akaduha report. Ngene bimeze Fondation Parks sibaganira kuri iyi match baganira kuri na match umwana barasohoka barashaka ko batarasohoka umwana bu noneho nabonye kuva sayine yaje yikajije ibintu byo kuvuga ngo agapira ka ejo ni heza nkikagura ngasanga kameze kuno sino kwirirwa ndakambara gusa no kazana kubera ko kaba kari mu binyemerera kugira nze ko ninjira ku kibuga nkavuga ngo ubwo ari gatoyi ntemera ko kaza kumbana reka ndakaza ndakereka babijejwe reka ndakereka babijejwe ngakagapira nakaguze marimiteri ya Mike
tumubaze ibyo asanzwe akoresha kuri WhatsApp niyo yiwe nyene niyo yiwe niyo carte sim afise avuga ati aho ko ndigo ndakambara kaze kumbana muri bino buryo kubera nzi ko nabagafotozi baza kuba bahari bamfata amasanamu reka ndakaza ndabereka bari ku muryango ni tike mumpe n'agapira ndafise ariko komvo zitamvuye ko sinshobora wabonye kapiteni abari bahagurutse abavandimwe barabusha Mohamed Trezeguet ako sha Keve avuye mu mvune hajya Keve afise akazi aba musubiza kazi ni kuna kazi Ahly baheruka mu Burundi ku kazi hari akazi bizuga ko ava musubiza na Monsara yatakana na Monsara noneho no munsi bamaze kubongeramwo mari mushi reka rero tumaze Kilomike ku murongo wa telefone ubwo tumubaze twumve nimba hari ico ari butuganirize kuri press conference yazindutsemwo Kilomike mwaramutse neza aramutse neza cyane mbuyamba ni impore na mahoro cyane we rero wari utubereye ijisho muri press conference ya Fondation Pax cyangwa se institution nini ya mu byo ijeje harimo na Aigle Noire ya nyakubahwa nyenirabwa Reverend kuriyo ubwo rero twabonye utebaganye turavuga ati reka tuguhamagare twumve nimba hari gishasha gihari kipe yo mu Misiri iramanutse abarabu 11 na canke banarenga ariko Aigle Noire nayo bimeze bite Allo ubwo kabaye musore yagiye ntaho yaroye sinzi ngene bigenda allo reka tugage oui ubu ndabumva byari bicitse allo inka yanje noneho byari bicitse noneho vyongeye gucika noneho biragiye noneho biragiye ariko turabandanya tugerageza mu kanya gato nibaza ko biza gukunda ariko Eddie Aigle Noire Fighters match yabo ya mbere canke adversaire wa mbere bakinye nawe baramukuyemo ariko ata match nimwe batsinze bakoza amadro gusa muhira no hanze bisanze mu nzira irimwo equipe yitwa Ahly bujya ntitwari bwafata umwanya uhagije wo kuyiganira ko bitewe nuko hari ayandi ma evenement haramashigwa nganiki kuri equipe yitwa Aigle Noire imbere ya Ahly yarahari se muri football amahirwe ntabura mugabo tugiye kuvyibiharuro biduha tapive inyubako kahise cuno kwita uburinganire muri make amazina y'imigwi championnat imigwi nserukira bi kuko no munsi Ahly iri mu migwi no vangu iramurira cyane kipe nationale ya Egypt nimba Landry ashobora kuvuka akaba ariko arasaza atazi Burundi muri mondiale ariko biroroshe ko umwana yovuka umunyamisiri mu myaka 3 yamaze kuraba equipe nationale iri muri mondiale ni na equipe nationale ya Misiri no munsi wo ntuma bakinyi batanu b'abanyamisiri bakina hanze y'igihugu bakinira equipe nationale wabura no havanda babura kuko no munsi je notanga Mohamed Salah notanga Omar Marmoush notanga uno musore umwataka kinira nante yitwa Mohamed abarenzabo nta munyegiputa wundi mbona abenshi baba baje bavuye muri zino za Zamalek baba baje bavuye muri za Ahly n'izindi zigiye zitandukanye gusa zindani mu gihugu urumva ko navuze ati muri football hari amahirwe mugabo wanatangwa ku ciza kuvuga ngo imbere yo mu gwa Djibouti Telecom burya ni ibintu byabaye vice versa kuri izi nkino za kabiri twabona ko Aigle Noire bizokoroha imbere ya Djibouti Telecom gusumba uko Flambori Centre vyorohera imbere ya Arcadere sivyo twabwa ati mission se gwangana n'umwarabu buhanganye n'umuntu Libya sivyo ariko byarahindukiye bwo Flambori Centre za gutsinda muri match are inganya muri match retour Aigle Noire irasafari imvagira safaringa imbere ya Djibouti Telecom twabona ngo n'igihugu ca Djibouti wanashima nta n'izina rikomeye gifite na champion yabo na tukorokana vuga ngo aba bakinyi no vuga ngo champion par champion
tukabona ko ekipe ya Djibouti Telecom yacu tuyisumbye waja kuraba n'amazina na profile y'umugwi na profile y'abakinyi ntaco basumbye ekipe ya Noire ariko ekipe ya Noire ya Safaringa iza kuba ifashwa na B Alex Terry igiharugwa muri CAF Champions League na CAF Confederation Cup baza kuba baba karifye mugabo mu nguvu muga Safaringa badatsinze urukino imbere ya ekipe tukabona ko ari ekipe sinzi ko muri kubona ifoto y'abanyamisiri iyi ni Ahly iyi foto inakwereka ibitsindo gusa hanyene mwiza mu gihe Noire ubibonye se ubona bitsinda haya ndayibonye mbona ibitsindo binyabagira hariya muri stade Ntwari byinjiye Hazard ni wakunda kuvuga ngo nta mukinyi numwe yambara ba muri buno buryo uyu musore wo hepfo ku murongo wo hepfo wibamfatangura yambara ba kunataza umupira kandi ico kinamaze kukigira ko constamment fois nta mukinyi ndabona yambara ba muri buno buryo atazi baro biragoye biba binagoye mugabo no munsi wumve ngo jewe kumva ko Aigle igiye wabone gardien wa Misiri ne gardien mukuru w'igihugu esha nawe kumva ko equipe ya Ahly igiye gukina na equipe ya Aigle Noire mu bwengo uri kuravyiyumvira ni nko kuja gukina na Real Madrid kuko ku mugabane wa Afrika imwe yose ku mugabane ahita umugabane iserukiye ino equipe mu ma equipe ane akomeye ku mugabane wa Afrika ni Kairata Armatina Real Madrid ni Kairata Armatina Madrid canke Sheriff Trabzonspor Jono musi rero ndavuga ngo tankiriya la Villa de l'Espoir ico coco je niyo principe yanje intoma ntocika intege mu kintu nkora kuko utarapfata canke utaratahuraje ibintu byose uracanga amahirwe yo kubikorako Aigle Noire gutsinda Ahly vyokunda comme si ari umupira w'amaguru mugabo Aigle Noire gitsinda Ahly vyore vya umupira w'amaguru dukunda kwita ibitangaza ariko ibitangaza mu mupira w'amaguru birakoreka vyama n'urukino kubwanje novuga ngo rugoye equipe Champions League ifise 4 fois consécutif niba ntibesha Champions League yo muri Afrika itangura ubuzingo niyende equipe ishaka gitwara Ahly ishobora guchallenging Ahly ikakibura 4 fois consécutif ubuzingo ne equipe iri capable yo kuza buri mwaka itwara Champions League uje guhura na Aigle Noire ivuye muri championnat y'abarundi twemeranye dufise championnat iri ku rwego ruciriritse paraporo yizi zindi zo muri za Misiri muri wanashaka ufate mu karere muri Tanzania mu karere turinditswe muri Kenya nitwubanyuma bikanyemeza ngo jewe uno munsi Ahly kuza gukina na Aigle Noire ni Ahly ije buri muntu wese abona kuri favori gusumba Aigle dufatiye kuri performance za equipe dufatiye kuri performance z'abakinyi dufatiye kuco umugwi utwereka bivanye n'intunganyo vyose mu bintu bikonta mu mupira w'amaguru Ahly iri imbere ya Aigle Noire mugabo za miracle rero zo mu mupira w'amaguru Aigle nticobuza kwitsinda Ahly mugabo nkuko twabikoze ko higeje ku mugoroba jana kakana n'ubundi agasubiremwo peut-être ko mu ndongozi tunagira n'Imana si peut-être umuvyeyi afandira job numwe mu bantu cyane bakurikirana ibiganiro vya PJ Classic FM vy'inkino yaba Classic Sport na Sport Zone dushobora kugirirwa amahirwe akaba ariko aradukurikirana canke akaza gusubira inyuma kumviriza ikiganiro harakwiye kubaho ikintu citwa mind game muri no rukino vyonye nico kintu ndiko ndabona gikenewe kugira ngo umwarabu avane message mu Burundi bitandukanye no kumva ngo umwarabu yavanye insinzi mu Burundi ariko ata message yabonye kuko bo nibagushikana ikairo uzobumva ugomba gutsindwa n'umufana gusumba gutsindwa na club hano rero nkagaruka nkavuga ko mind game igomba gutegurwa igomba no kubera tangwe gutegurwa gusumba gutegurwa no munsi hamikaba equipe yitwa Aigle Noire ego kina urondera iyo nsinzi mugabo nubwo insinzi ari irondegwa mu nkino umutima ushira kuri iyo nsinzi unganiki kuko amahirwe ni make yo gutsinda umugwi witwa Ahly ariko ikintu nyamukuru iyo match igira ici gusigiye kugira ici gusigiye ndabivuga muri buno buryo Aigle Noire ifise des talents zimeze neza zimerita kuba zokina mu bindi bihugu hano hantu kinira kwidandaza none aburi insinzi uhakura amafaranga intunganyo za Aigle Noire ntizishingire ku nsinzi ngo ziryameyo kuko nimwashingira ku nsinzi mukaryamayo kubura insinzi raza kubibaye sheke
ariko shingira ku ntsinzi munashingira no kuri business gusumba ikindi kintu cyacu cyose kuko intsinzi iragoye gusumba uko boronka business. Bwana Kilomai kumeze neza? bipanze bite Karibu. murakoze bakubisira bari kiganiro Oya nagumije. Nta vora ndamuhaye. nahoze ndiko singombwa nahoze ndiko ndakuvuga urusaku gusa sinakubeshe hamwe navuga urusaku ararusubira. wavuze iki navuze ko dutangura gukorana na office biro bikeye warukira akabebe nari nkiri akabebe oya kugira ibiro mu biro usezera edrera akabebe n'icyo wabonye ko jabu tinda Yavuze ngo tugiye ku munzani ngo twotanga. sinavuze akabebe mu bundi tuze tuge waburaza tuve miga tugende oya murazana twe tugeze gupimisha hano muri studio twarabahamagaye umuntu w'umunzane twaramuhamagaye neza nyene muri studio barangaritse ico gihe ashobora kuba ari muri babagabo bagendana amabuye mu mufuko. navuze ko yize ko gusumvya ibiro. Mike navuze ko yarakabebe mu biro vyonyene mugabo na munsi jewe ndazi ngo umuntu hano yanditse ngo Dotangura- nka 30 kilo ya zozikeye mu biro Mike yaravise ico gihe twipimisha erega twipimisha tumaze gukora ku mafaranga ya pije tumaze kuyiha akantu asanga ndamudomina 9 mugabo uyu munsi ndazi nka ekara ibiro 2 Jose ariko arabigombora bikurayo. nayo kabisa yakoze comeback itebwo nayo Icyo bita remontada. nta ekara ibiro 2 kiriyo kabisa. yameze neza nakibazo Umeze neza kabisa ubwo nawe urahawe ikaze kugira ngo tujoininge hano mu minota dusigaranye. murakoze cyane Uvuye muri gahunda za Fondation Parks? Of course gahunda za Fondation Parks ziba zimeze neza cyane kuko navuga ko ari imwe mu migwi cyangwa se imwe muri institution isanzwe ifise equipe y'umupira w'amaguru mu gihugu cyacu Burundi twavuga ko itunganije neza cyane ubona ko n'ibintu byabo biba bitunganije ku rugero rwiza cyane so tuvuye rero mu kanya gato cyane mu kiganiro cyariko kirahuza Fondation Parks Burundi ndetse n'abanditsi n'abamenyesha makuru nigano cyariko kinabera Bidasanzwe kuri Stade Noire giye kwakira ku munsi wa gatandatu urukino ruzoza equipe yitwa Aigle na Ahly. Birumvikana rero ko ni conference yavugiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye yaba uburyo equipe yitwa Aigle iri kuritegura yaba uburyo umugwi wa Ahly uriko umaze kuba muri kano tuvugana haheze saha n'iminota igana kuri 35 iyi equipe ifashe indege rutemikirere yabo bwite nta bintu byayigerayo Nta bintu ngurumva ngo twegerane nayegerayo nta bintu ngurumva ngo matike ngo itike y'indege ryabuze wallahi je maze kuja muri bus jet privé ndindira maze kuja muri ndabe kamufuta ushobora kuyaronka amwe kugira ngo abari kuri YouTube nabo babashe ku urumva je maze kuja muri bus twicarana n'umuntu ngira yaravuye muri sport arushe kabisa afise cyuya nukuri ndavuga ngo kano kantu katwegerana kararyana mu gihe atahurishikana gacike oya ndikagacike kuko oya gafasha gacike kuri wewe vuba cyane amen mugabo zibiri wumva naho nyine amen zibiri kararyana cyane Ahly yaje muri jet privé yabo jet privé gwabo jet privé ya Ahly umfashe bona Landry amafoto ntavyo kubwirana ngo sogani ikaye ntabirimo oya nyuma yo kumusojengana ngo mwana nababwira utonde Bidasanzwe rw'abakinyi baje hano mu gihugu cyacu ko narubasubiriyemo Abdulrazak yarusomye mu cara uburyo hari ukuntu ujya mu wandika amazina yabo ibintu byose ni mu ndimi ziwabo wowe urabitahura utabizi birakuraba utabitahuye n'ayawe akazi kawe Landry radufashe amafoto maze kuyamukubita iyi equipe yitwa Ahly kuva mu gihugu ca Egiputa hariya kwa Pharaon ndege ni yabose indege iyi ni jet privé iwabo iyi mubonamo ndani ni gwabo nibutse muri Gija Tanzania nabonye bagena bisi yabo urakotse iyi ni jet privé equipe yitwa Ahly ni gwabo personal vuga ba muri bagina bus privé yabo ntabyo gusunikana donc murabona aya mafoto rero bitekanije ko muri mu masaha ya saa 8:30 saa 9 gutyo ariko kubaza ko aburuka ku kibuga mpuzamakungu aeroport international Mercure Ndadaye bashika hano iwacu kugira ngo kuwa gatandatu rero bacakira na equipe yitwa Aigle Noire the Fighters gushika muri kano kanya abantu rero bamenya ko equipe ya Ahly ikiraza kugeza muri kano kanya by the way delegation yabo
delegation yabo bo bariko bara delegation bo bariko baragira iki bariko baramaze gushika delegation ya mbere yaramaze gushika equipe irateguye abakinyi baje no munsi mugabo delegation yaramaze gushika babanje kuza kuraba ni abandi ba officiel babo baramaze gushika iyi ni equipe ya mbere muri Afrika baramaze gushika noneho afere zihari ni nuko babanza gushika abakinyi ikibuga cabo uburyo citwamwo Cairo International Stadium ndabira so Messi Cairo niko mugwa mukuru muri conference de presse rero tuvuyemo ya Fondation Pax twabwiwe byinshi bigiye bitandukanye twabwiwe byinshi bigiye bitandukanye rero aho batumenyesheje yuko equipe yitwa Aigle Noire gushika muri kano kanya yiyubatse neza ijana ku ijana mu bijyanye no kwakira equipe yitwa Ahly bariteguye. By the way ni na equipe yitwa Aigle Noire conference de presse yatanguye saa 4 izo saa nyene bari bakiri kuri stade Noire Aigle Noire twabaciye ko of course nubwo taronsa amahirwe yo kubavugisha kuko nibaza ko bazoba ikiganiro n'amenyesha amakuru ku munsi w'ejo bari ko barakora imimenyerezo equipe yitwa Aigle Noire kandi mu byo nashoboye guhwihwisha neza cyane nabonye ko hari bamwe mu bakinyi twari tumaze iminsi tutabona muri equipe yitwa Aigle Noire mu nkino zerutse muri Primus League ariko dushobora kubona kuri match mu nkino z'ibirarane dushobora kuri match donc dushobora kubona kuri match ya Ahly ahantu uvuga nka Sosthene by the way baravyuka ko kuri match zigana no kuri match yerutse ya Namuzinga ntihabonetse ahubwo yababariye umukinnyi nagerageje kuwiwisha ndabo mugabo nigeze mbona muntu witwa Kevin ubwo nawe nibaza ko umwana yo kwa mbere imyimenyerezo yabaye yarabonetse mu myimenyerezo of course turaza kumenya neza ku munsi w'ejo narahabwa favor ikiganiro nico abakomentsa bamenyesha makuru cyo mumenyereza makuru Jimmy na staff yo muri rusangi kuko na coach deuxième coach Sosthene yari yatubwiye kuri match yeruka ya Muzinga yuko Kevin n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye batari bahari bashobora kuboneka ku rukino go ku munsi wa gatandatu so ubwo rero intunganya za mbere batumenyesheje nizo equipe yiteguye neza batubwiye ko amaguru arabiri ku yandi na equipe ifise amaguru atatu kimwe nariko ndavuga izo ifise amaguru atatu mu kibuga ni gihumbi ati mwiruke muhunge muri stade Noire tango yuko ati mukazobona umukinyi afise amaguru atatu mu kibuga muri stade Noire ubone gihumbi mwiruke mu kibuga ati equipe n'abakinyi ni deja mbese deja kusubiramo amajambo ya Leonce ati abakinyi ni babiri amaguru nabiri kuri abiri sawa kabisa bivuze ngo amaguru azoba ari amaguru 48 mu kibuga sawa kabisa abakinyi 11 kuri 11 umuhagarikizi n'umwe nta warahera umuhagarikizi n'umwe nta wa Ahly kandi samu yarahera nta wa Aigle Noire ahari uriko uravyumva ya Ahly ntabanyeza mu babiri bari n'umwe aba defenseur bari bane ni bane ataha rero ashazanya batatu nyene nivyo nabo ubwabo muri Fondation Pax baremera ko equipe yitwa Ahly ibarusha byose turetse n'ibyo ni equipe yabayeho by the way secretary general wabo madame Rachel yangeretse head of delegation wabo n'umutama kuze cyane ariko bamwita captain kuko yabaye captain wa equipe yitwa Ahly captain waba captain urumva niwe chef wa delegation je mu Burundi we yashitse kuva ku munsi w'ejo by the way kandi yakiriwe na Aigle Noire yakiriwe of course kuma kwa Fondation Pax Burundi secretary general Rachel bagiye kumwakira ati amaguru ni 48 mu kibuga na equipe isumba yindi zamuraraba hariya kuri YouTube uburyo equipe ziza zamba zimeze uyu njo kapiteni inteburo oya uyu ntabwo ari head of delegation aba nabazanye na equipe aba naba officier ba equipe izi equipe ubundi ni hahandi nyene wisanga hano ukisanga muri Afrika undi yisanze Burayi mugabo no muze equipe yitwa Ahly iri fonde kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 97 ni equipe ya kera cyane mugihe Aigle Noire aho nyene Aigle Noire ni equipe mu buri ubwo Chelsea yaje isinzi imyaka Aigle Noire ni 2004 no kuvuga ngo 1907 ça veut dire imyaka 20 ningahe numwe nibiri Aigle bayeho umukobwa yavutse 2004 baramuhaye uruvugano cyane bamaze kumuha igitamba noneho ne equipe y'igisagara ni Cairo equipe nk'abantu b'Imana ngo bashora nikoka equipe zo mu gihugu cy'Ubwongereza zitwa club tutavuza ama equipe nationale
zifise ikibuga kingana na Cairo International Stadium ni ekipe ziharuye ziri kurushi ikibuga cyubatswe mu 1960 shakira abantu ibihumbi 75 vyuzuye iyo ekipe rero aho niho yegere zo kwita rotu nizo zo kinera rotu Landry ankondera turonderere tugarukanire ambiance biri kuri stade iyo bacanye amafesa bari ukina yeah of course iyo ekipe rero niyo Sosthene iza kubigeze kuri rapport international Amerika Rwanda ariko muri Fondation Pax bo bemera ko muri football byose bishoboka kandi aha turi kumwe nanje babiri nash tout est possible muri football byose birashoboka baremera ko equipe yitwa Ahly hari intunganye basumba kandi ivyo muri football ugomba kuvemera ko football ifise realite zazo rero nubwo bemera ko equipe yitwa Ahly basumba ariko nabo batwizeza kutwereka ibitandukanye n'ivyo Ahly yiyumvira cyangwa se gutwereka ibyo twabonye kuri Aigle Noire yiteze gutangaza Ahly ku kibuga i Bujumbura stade murabona aho bita muri Gihonomo aba batanyanya amafeda ni kuri Cairo International Stadium baha Barcelona mukishikana aho bino muyibikoreye wa Pertile so nivyo rero ariko kandi nibaza ko icintunganyo twokirengana ngira ngo ndakivuze ko byinshi muri rusange nuko batumengeshe bati ni imagine binjiye ku stade y'Urtiyo ni ya Manchester United yonyine mu gihugu cy'Ubwongereza imagine binjiye kuri stade Noire nibinjira bakayatinura aha nivyo ariko football irahinduka aho ni ku cintunganyo ariko nibaza ko ku cintunganyo avec uburyo umugumeze muri rusange vyo turemenya ku munsi weje muri conference de presse y'umumenyereza mukuru Jimmy nibaza ko ari bazotuganiriza vyinshi ku bijanye na technique uburyo bakinyaza ko bagaze mu kibuga n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo ku bijanye n'intunganyo Fondation Pax batwizeza gutangariza equipe twari Bujumbura kuyitera umupira ikibura kuyitangaza sinzi bari witera umupira bazonyereza ikibuga sinzi bari barayitangaza kandi aho turi kumwe nani ndabashikiye cyane bayitangaza tuyitangarize hamwe kumenga biragoye kwizera rero ico tugiheze nta vyinshi bakivuze ko muri conference kuko nabo batubwiye bati ejo marasura mu ngo bundi butumire kugira ngo muze kumvireza revyo mumenyereza mukuru abaganiriza ariko ziko ko na kibuga cha Manchester kidashikira kino Manchester yakira abantu 74 n'ijana 140 iyindi yakira 75 vyuzuye ndabiri ambiance ku kibuga mwaba ikintu rero gikomeye kintu twashoboye kuvugana aho jena naho no kwicara nikijanye n'uburyo kwa Brentford banganya no ku ntwari nikibijanye n'uburyo equipe n'indwi bitarenga ya 17 n'amajana 250 dernier managanire n'umuntu wo muri ryashira muri gurisha amatike nagibutse zina nanye ndagibagiye acarambwira ati ukompoje 17001 iki kilojete ni 17000 top ukomboje unamukompoje nanga winjije mu itike ya 17001 yengako so nivyo bana menye gahunda y'impamvu tike hari abantu barisha amatika remereye ntibicara narayimenye impamvu bon nibaza ko twanabigarutse ko kugira ngo nibize gusura kandi kwigaragaza twaciye dushikira rero kindi kijanye n'uburyo bazinjira mu kibuga ku munsi wa kane urangiye hari habaye ikiganiro gisa nk'ikubanitse n'abamenyesha makuru hoho twari twabwiwe ko tike kwinjira ari amafaranga 10,000 yego hama ukagura n'umupira swat ejo ni heza ndetse na nkuru ziza cup w'10,000 edi mundweze niko byari bimeze ariko foshongira ngo ni nkuru ziza ko bagomba kwinjira mu kibuga gushika muri kano kanya byamaze kuba bihinduka bivanye nuko hari abafatanya bikogwa baterera equipe yitwa Aigle Noire kuyiterera Aigle Noire rero vyatumye Aigle Noire nayo hari kindi ihindura mu bijanye n'uburyo abantu bazinjira mu kibuga kuri stade Noire ku munsi wa gatandatu antara nkuru nziza Peace Park Stadium niyo yes oya jane noze jane yara Cairo International icambere kitarahinduka nuko ugomba kwinjira muri stade Noire wambaye umupira iyo nayo batumenyesha kiragurishwa ngahe wanyu mu makarti
nabonye badutereka ibibanza n'amanimero y'ugomba guhamagara yeah of course n'amanimero y'abo ugomba guhamagara watawuguze urashobora guhamagara mukagura umupira of course kuba bataguze ubushize kuko ntabwo uzinjira muri stade Noire utawambaye muri makabu nta by'itiki oya itiki izogwa mugabo itiki ngena ndashike mugabo ikintu cyambere kigomba kugutuma winjira muri stade Noire samedi ugomba kwambaye no mupira barayibona imipira niyo merci beaucoup Landry ko Landry n'umuntu mubi ayi ngenda yizanye nuko rero bivanye nuko hari abafatanya bikorwa baterera equipe yitwa Aigle Noire itikere ku mafaranga 10,000 pour tour iri ku mafaranga 5,000 bivanye nuko hari abafatanya bikorwa baterera equipe yitwa Aigle Noire bivuze ngo itike ivuye kuri 10,000 ija kuri 5,000 ikindi cyahindutse rero muri ivyo nuko amatike azogurishwa ujya munsi nyene wa match mugabo ntabwo azogurishirizwa kuri stade Noire abantu bavyumve neza ubwa mbere wagura umupira aha amatike ukazoyigurira kuri stade Noire winjira mugabo ubunye uzogura umupira mugabo tike ntabwo uzoyigurira kuri stade Noire winjira direct hari ibibanza bimaze gushigwa habona uzogurira tike ku munsi wa gatandatu ivyo navyo urashobora kugura tike ku munsi wa gatandatu ya 5,000 urashobora kuyigurira ngaha ku mashugwe muri ville zirahari urashobora kuyigurira kuri Whitestone zirahari urashobora kuyigurira kuri Max nibaza ko mbuye mbani nganye ni Rwanda ya Max ni ngahanye ni impande ya stade Noire urashobora kuyigurira kuri Palais des Arts urashobora kuyigurira iruhande y'inyubako ya Jido urashobora kandi no kuyigurira iruhande y'inyubako ya Jehova ku ishuri rya Relier aho ivyo nivyo bibanza uzogurira tike yawe ku munsi wa gatandatu bivuze ngo basavye kandi ko uzogura tike yoterarangurura aja kuri stade kuko ari ukuntu umuntu agura tike yayigura gaca abanza akaja gutembera mu ruvumera kwa bambuyamo akaza kuvuga ngo ndizagaruka amasaha ya 8 saa 9 nusanga stade yinjiye batumenyesheje ko ikosa tazoba ari ryabo birumvikana ariko kijanye no kwinjira nuko ibindi bisigaye tike VIP za 50,000 zaraheze nagira ubaza ubunyere zaraheze sold out tike sponsor z'ibihumbi 250 zaraheze umupira ni nini umupira ni biashara umupira ni biashara zaraheze sold out bivuze ngo hasigaye abantu rero bo kurinde bo kuri Porto ubu ni 5,000 francs Burundi kuri Porto Landry harakoni hii gahunda mbabona Real Madrid na Kairati ndakubwije ukuri Real gahunda niko ndayibona nako ndagerageza guhuza ambiance yo ku kibuga Kairo na ambiance yo ku kibuga ku Ntwari ya yindi yuwagerekeranije amayo turazana ko tubigaruka kuko byose nibaza ko twabibashije mu kanal namengesha makuru so kwinjira no kuzomeze kuri stade Ntwari nibaza ko nabwiye abantu amatike mwumvise mugomba kuyagurira ariko uyagurira musingene kuri imbere ko match iba kuko ntabwo uzosanga kuri stade Ntwari uzosanga muri byo banza bigera kuri 6 navuzemo hamuguze tike yawe vyoba vyiza urangure muri stade Ntwari kugira ngo bikunde uyu mwana abamaze imyaka 112 abayeho umukurikirane kuko nibaza ko hari abantu foshuwa baheruka hano for the first time tubonye arahe baheruka hano bakina na Vitaro sinzi niba mbuye ambaye yakoze nka nongeye gukora muri 2000 ibihumbi 2 kandi barakubiswe na Vitaro nongeye gukora igenzura bande Ahly nyene nasa nuko bishoboka yarakubiswe na Vitaro muri 2000 nongeye gukora igenzura navuye mu gihugu cy'Ubwongereza nsanga nta kibuga kingana na Cairo International Stadium gihari ngiye no muri Espagne imbere yuko Stadio Camp nigaruka bacakirira kuri kiriya cy'igisagara kuri Montjuic Real Madrid niyo equipe yonyene mu gihugu ca Espagne ifise ikibuga gisumba icumugwi witwa Cairo Ahly anaka Ahly noneho nje kugenzura nsanga kuri Montilivi kwa Girona natwaho turabikaga turabikaga natwaho bakira abantu 11,000 ubwo kurumva ngo Barcelona yagiye gutsinda Girona ngo yagiye gutsinda ngo Barcelona yagiye gutsindirwa ahantu h'abantu 11,000 so nivyo rero match ni ku munsi wa gatandatu ganyikirezo g'18 saa 9 kuri stade Ntwari ikindi cyongera ko no muri stade ndani bivuze ngo hari abantu bazogura amatike ya kare saa 4 saa 5 akabayidirije muri stade Ntwari kugira ngo bicara cyugure saa 4 ikibuga saa 4 kizoba cuguruye hazoba hari misore yateguriwe
igikorwa cyo koriyanta buri mufana wese aho agomba kwicara Aigle Noire ba Fondation Parks batumenyesheje ko badakunda akajagari ariyo mpamvu bategekanya uburyo buri mufana wese azinjira muri stade Noire mu buryo bumeze neza nico ikindi nugenera sayini nta kibazo na kimwe uzagura naco kuko ivyo gufungura n'ivyo kunywa biriyo indani babitumenyesheje uzogura ico gufungura uzogura ico kunywa bafungura ni sawa hariyo kakantu ka Edi mbuya mbazozinduka kajya amasubura tutobora muri stade Noire ya Rise Shine se Rise Shine Burundi muri stade Noire bariyo ko tuta nivyo ikindi cyavuze n'ikijanye n'imyambaro aho usanga abafana babategetse kwambara imyambaro ya Aigle Noire kandi atari abakunzi ba Aigle Noire ati jewe ntago ndi umukunzi asobanuye impamvu ivyo bintu vyidoze basobanuye impamvu ku mapaje agiye atandukanye bamwe bavuga ati basobanuye impamvu kuko nange niteka yarabigarutseho kuri page ati twambikwe imipira ya Aigle tutari abakunzi ba Aigle twese yeah of course ni kibazo cyane abajije senior Theodore Nunga urabona umwataka wanje jewe nemera mu gihugu cy'u Burundi arabaza ngo ni gute kuri match ya Muzinga twisanze abantu bashigikira equipe yitwa Muzinga bambaye imyambaro ya Aigle Noire the Fighters ahubwo ko match ya Olympic Star na match ya Muzinga na match ya Muzinga hari abantu bagaragaye batera intege equipe yitwa Muzinga orke bambaye imyambaro kuko kuri match ya Muzinga tikeri 5000 ariko wambaye umupira yari 2000 bivuze ngo abantu bavuga ngo Jesse mfuse bitanu muga ko busaga gapira nta kundi naho nayifana reka ndagatereke mu hamagende kugira iki nje kuraba match enyishu batanze muri Fondation Parks batanguye ahubwo gusaba yindi migwi ko nayo yotangura kugurisha imyambaro yabo kugira ngo n'abakunzi ba Aigle Noire baze barashigikira iyo migwi bambaye imyambaro yabo iyo ngingo ati nta kibazo na kimwe nimba Vitaro ihari ifise jeza zo kwambara abakunzi ba Aigle Noire tugiye gushikira Vitaro yaserukiye igihugu ati naco bizigira bidutwara twambaye amajezi ya Vitaro ati ikijanye na curo ko ari abantu babashikiye Aigle Noire bashikira indi migwi bambaye imyambaro ya Aigle Noire yavuze ati nawe udaragurishije Yesu ariko nakari ku mutima ati nawe udaragurishije Yesu kandi bari basangiye ku meza kandi bari basangira ku meza imwe ati rero niba hari umuntu azoduhemukira muri Aigle Noire akumva yoja gufana Ahly yambaye jezi yacu ati tumufata ngiyemo muri Aigle Noire ati nta kibazo ati bisigaye tugomba kuba twambaye twese kumwe tugashariza hama tukadandaza ishusho ry'igihugu cyacu twambaye kumwe ati izo ni iminyanyuro za Aigle Noire na equipe yakiriye kandi ntibigomba no kubiryozwa by the way ati niko twabifashe aha rero bivuze ngo turaba twambaye ivyera turaba twambaye ivy'umuhondo kuri stade Noire wabona nabonye ambiance iwacu urayibona kandi stade zuzura kuko iri match ya sasi muri Telecom muri komara bonanga imbere abarundi dufise defo imwe tugomba kujana n'igitsinda wallahi stade yuzuye kuno mugatangurana burya fan base mu Burundi jewe nemera niyo mugu witwa Musongati bajya n'abambere mugitangurana na ambiance ngiye y'abasongati stade yuzuye kuno Ahly ninde ariko Landry ngaho kuri stade Noire naco wibuka kariko kinini ya dufise muri bino mu bibuga nka mu gihugu ikindi naco twagerageje kubaza nikijanye n'uburyo sound n'ibijanye na sonorisation biba bimeze kuri stade Noire yes ndetse n'ababa bariko baratuma iyo morale iza mu bafana kuko morale ntabwo hari abantu bihenda ibintu byose birategurwa morale mu bafana nimba tuyikeneye mbuyamba tugomba kwirondera nimba tubwira mbuyamba uwo munsi nimba ari MC nawe aza kwisiga amarangi aba yabihembewe agomba gutuma iyo morale mu kibuga igaragara areba tumenyesheje yuko kuri match ya Aigle Noire dushobora kubona sound nziza muri stade ikwira stade ndetse n'aba MC bazoba batoranije kugira ngo bashushe ibirori kuri stade Noire ariko kandi fan base ya Aigle Noire the Fighters twabwiwe yuko yaguriye ingoma zikwiye zo gukubita kabisa twabwiwe yuko yaguriye amafanfare akwiye twabwiwe ko yaguriwe ibikoresho bikwiye kugira ngo iyi equipe yitwa Ahly tuyakirize ko muriro
Madame Secrétaire Général twanavuganye kijanye no gucana feu d'artifice mu kibuga hagati yamenyeshe yuko ari buze kumamagara tukabiganirako mugabo namubwiye nimba Ahly bazicana iwabo muri stade ça veut dire akagakino barakamenyereye baje bagasanga feu d'artifice sur stade Noire ziriya boro bagukubita imishwarara mu maso twicana nawe ari ku murango kuya kuntu ugiye gutera penalty warabonye finale ya kane ya 2020 bagacatanga kumurika uburyo bamuritse umugabo yitwa Sadio Mane umwana bateye ubwo so muri make rero nivyo hari umuntu ntabwo yigeze kumbwira ati ikintu imigwecu ko twanse ikibuga ikintu cyambere tuza guhindura ibintu byo kwakira umadversaire nk'umugeni babanza bikure mu mutwe no mu kibuga biriya birahana no mu kibuga ukamwegera iyo utamukoreye ibyo amategeko yemera mugabo hari ibindi bintu utegereza kumwereka ko yashitse of course abantu bavyemera jewe nakuze nsanga gusinza ahantu ukuntu usanga dufata Dewana akaruhuko kuye video ngiye raba nk'iyi video raba ufise umufaranga no guta kuri stade Noire urabona hamwe y'umufana izina ry'Imana akarengera mu gitsindo kirinjira akaba ari akomaje ndabiri umufana ari kuri stade Noire arbitre navuze siffle tuti match iratangwa ndabiri umufana ari kuri stade Noire urabona twebwe turabapera hariya kuri iryo partima twe hari ukuntu match iba yasaga ukabona uruhande rumwe nk'abafana bagina mu cyaha n'urunani match bayirata parti yose bahagaze mu match turayiheba tukaraba inyuma muri sigidina ari ukuntu jewe nkiri mu izi strategy nazo bazi bijya bintu mwisanga ku kibuga muri abana muri ko murakina no hari ico kibuga mwebwe mukinira ko muri abana hariho n'ikibuga ababakuriye baje gukiniraho wowe wavuye kuri ca kibuga citwa ic'abana ugiye gukinira ku c'abana kugira uzojemo urongo umwanya wo gukina nuko ubafizemo umuntu muzinanye ashobora kuvuga toke ndarusha peti ngo winjire ngukina ni nako barundi dukwiye kuvavanwa n'ikintu cyo kumva ngo equipe ya diverse ivuye hanze tugomba kwifata nk'umugeni ego kwiburira isoni sivyo mugabo kinyamupira tugomba kubana gute wowe uramwakira nk'umugeni gushikana iwawe gushika agusangi wawe n'inzira mushikana muri stade ukayimukubura kamwereka deha ariko niwagenda hariya muri misi aho korokana saa 3 ko cyari kwariza mu ijoro ko biri kose abarabona nabo mu bantu bagoye cyane iyo bakiriya Mexico turazi uburyo muri Libya turazi uburyo muri Egypt ama equipe serikali bihugu baraza ama equipe serikali bihugu mu kikingi mu ndetse muravyibagiye ko umwaka uheze Paris Saint-Germain yagiye past imodoka yabakuye kuri airport urabyumva babanza bayirukana bayisiga hejuru mwarabuye akagombye gushika ngaha hoteli bashikiramo tukayimenya of course nk'ingoma turakubita ibyo bintu nabivuze iyo ndiko nabwira abantu nkabona ni bantu ari ukuntu mabara Ahly abantu bashikiye kuri stade muri hoteli mukiye mu gitondo samedi parade yamenyesha y'abafana fan base ya Aigle Noire kubita ingoma ni fafa nta mudugararo tubateje mugabo tugaca imbere y'ihoteli wisanze umukunzi wa hamwe arunguruka akavuga ngo abantu babanza kuba Manchester ugomba kuba umuhurigani ku nabi no ku neza nawe cyane n'umufana wa Marseille cyane n'umufana wa Marseille ugomba kuba uhurigani reka dutahe ni gute ahantu barara hatarakabare bakakubwira no gutana kuja kirahera kibandaniza ku nteguro za Aigle turetse n'ivyo dutesha umutwe mu kibuga no hanze turetse n'ivyo ibi birakogwa ahantu hose reka tuve no kwa Aigle yego Flambeau du Centre uno munsi Singida Black Stars batanga urugendo bisi 50 gera 47x50 abafana bazoza ni bisi 50 zatanzwe na president wa Singida Black Stars yinjiramo abantu 47 Singida Black Stars irakoroka bisi 50 Edi matematike agomba ko kwirusha Singida irakoroka kuri stade Noire n'abantu barenga ibihumbi 2,500 muri stade yakira abantu 17,000 nitwagirirwa Imana ikaza kuba yuzuye mugabo iriya demoye zose zishoboka yuko 2,500 ushobora kuzohoza stade y'abantu buzuye baje kwa bule equipe twa Singida Black Stars na ni senti nimwe bigeze basaba umufana wayo bamubwiye ngo anda passport yako na franga za kuzigaramia kula na kulala ibisigaye siku ambazo tutamaliza Burundi ibisigaye tugende bisi 50
nimba nihenze kandi ubwo muri bisi baza nari kubona umuvugizi bahaguruka. bahizi zirahaguruka mu masaha make mu gihe ekipe yoyo nabyo guca ku butaka bafashe indege bo saa 10 baraba bari hagurutse arashika saa 9 ntuzesingida singida basi no munsi singida Black Stars abananguye urugendo ari umuntu yambwiye ati ibintu byo kubafata nk'amanuze nk'amatabashitsi tugiye kumenya ngo Ahly yaraye hehe baradutsinda mu Samedi mu kibuga gitondo inyuma y'ikibuga tw'abarundi samedi mu gitondo bakora parade dufise ingoma n'amafanfare tugacaho baraye se tubirize nuko ari imigwi ibiri bamwe bahera saa sita gushika sizera abandi bacara sizera gushika saa yine mpaka baje ku kibuga nabyo kuryama ntibaruhuke ekipe basi Ahly nivyo kwitsindira kuri tapi vert bigaragaza mu mahirwe si menshi mugabo Ahly igenda ivuga ngo mu Burundi hari yo gutegura iburaya size ekipe iseruka igihugu muri soko politiki byagenze uko abafana b'umu adversaire bagiye kuri hoteli abanyabakinyi ba ekipe bari kuri hoteli baca barasohoka baratamba n'abafana icyo rirangira badasinzira bukeye babinyora bebaga ngo yarutaha nivyo rero kuri match yo ku munsi wa gatandatu saa 9 ibisigaye amatike sponsor yaraheze VIP yaraheze weekend ivyo n'ama sold out hasigaye tike z'ibihumbi 5 ariko ugomba kuba wambaye umupira ikintu cambere tuzagura gikenewe no kwanza kugura umupira kwanza umupira n'amafaranga 10,000 kandi ukuragurishwa nk'aho matike mu makarti wanyu hari n'amanimero de telefone ushobora kugira iki kubahamagara ibisigaye nibaza ko Jimmy umumenyereza mukuru araza ko tuganiriza cyane bijanye atubwire kuri tapi vert mugabo mu bijanye n'integuro zategereza gukorwa na Fondation Pax nka bene urubanza bobo nibaza ko ari ivyo kugeza muri kano kanya ariko guys dushire ingufu natwe mu gutegura ubwo ubukurikira ku munsi weje turaganira kuri tapi vert hagati y'iyi migwi yose ibiri y'aba Flambeau du Centre na equipe yitwa Aigle. Mike urakoze cyane merci beaucoup mwakoze Papa Alba wakoze nawe wakoze Pablo Barrios Kiromake yakoze Edi Christian Lufu Karibu abantu ako niko dusozerejeko ngabo wewe mwijuru ntabwo ari jeyo man mwijuru yaba wewe canke Camavinga mukimezuko mwijuru tuzobatera inkuru ku iyo ni misi ya mbere ya Landry na Kiromake ikiba kinababaje ifoto za Ibra ya Champa inzobe nicyo cyonyine yakonje kuri sinigeze nsa kujya jewe sawa urakoze cyane Edi wakoze reka dutahe yani Kiromake mwibuka mu kinama ubu ni Pablo Barrios nahindeje Pablo Barrios mu Kinyarwanda kwe kuba muri Atletico Madrid akwe gukaba na ntuze kari yakavunitse kwa Barcelona Pablo Gavira kaje kupfuna na hariya undi aza gukina gucangira mu cepechepe hagati mu kibuga Edi wirikwe sawa kabisa wakoze cyane bwana Landry wakoze cyane bwana Abdurazak bakoze abo twabanye bose guhera kuri Edi Nambuyamba ndetse na Landry muri technique abadukurikiranye kuri PJ Classic Media n'abadukurikiranye ku murongo wa 97 n'ibice bigera kuri 3 akayabago kuba bashoboye kubironka batashoboye kuba babironka nabo bivanye n'uburyo bwa mikoro Imana bagirire neza baronsa bashoboye kuba atarabironka bivanye n'amasaha mukomeze kwihangana gahunda ni ku mugoroba muri Sport Zone. Yes, gahunda nuko zimeze twereka tugende nimba rukuruhuka turuhuka ubwo birumvikana ko gahunda ya Sport Zone nayo irahari ariko gahunda za PJ Classic FM zirabandanya muri programme zayo ko zigenda zikurikirana umunsi ku munsi ubwo mirirwe